Perezida Biden avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoherereza Ukraine inkunga ya gisirikare ifite agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari yikubye kabiri ingano yatangajwe mu cyumweru gishize. Bwana Biden yavuze ko iyo nkunga izaba irimo intwaro rutura mirongo zirasa kure zo mu bwoko bwa hawitzer n'utudege duto tutagira abadereva twifashishwa n'abasirikare mu gihe cy'amayeri. Umva Perezida Biden. Ntangaje indi nkunga ya gisirikare ingana n'amadolari miliyoni 800 yo gufasha Ukraine kugira ngo ibashe kurwana mu burasirazuba bwayo no mu karere ka Donbass. Iyi nkunga irimo imbunda ziremereye, intwaro rutura mirongo zirasa kure zo mu bwoko bwa hawitzer n'amasasu ibihumbi 144 azajyana n'izo ntwaro. Harimo kandi n'utudege dutoya tw'intambara two mu bwoko bwa drones. Mu mezi abiri ashize twahaye Ukraine intwaro n'ibikoresho ku buryo bwihuta cyane. Dukomeza guha amakuru y'ubutasi Ukraine kugira ngo ibashe kwirinda ibitero by'Uburusiya. Perezida Biden yanavuze ko imiterere y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Ukraine isobanuye ko hakenewe ibindi bikoresho bitandukanye. Bwana Biden yatsindagiye ko Amerika iri kohereza izi ntwaro ku rugamba ku buryo butaziguye ndetse no gufasha mu kugeranyura izindi ntwaro ziturutse mu bindi bihugu. Amerika kandi izanahagarika ubwato bufitanye isano n'Uburusiya bwose gukoresha ibyambu byayo. Hejuru y'inkunga ya gisirikare kandi Bwana Biden yanavuze ko Amerika izatanga andi mafaranga miliyoni 500 z'amadolari azajya mu bukungu bwa Ukraine. Tukiri kuri aya makuru rero, Perezida Putin we yategetse guhagarika igitero cya nyuma cyagombaga kugabaga ku mujyi wa Mariupol, ahubwo asaba ingabo ze kugota aho abasirikare ba nyuma ba Ukraine bihishe. Abasirikare barwanira mu mazi barinze uruganda rw'ibyuma rwa Azovstal babwiye BBC ko bafite igihe kibarirwa mu minsi gusa niba ahubwo atari amasaha kugira ngo babe bagiye. Inkuru ya Joe Inwood uri kugenzura ibintu i Kiev uko bigenda. Gufata umujyi wa Mariupol byagaragaye nk'intambwe ikomeye mu ntambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine. Byatumye bubona inzira yo ku butaka hagati y'ubuseruko bwa Donbass n'akarere ka Crimea gafise igice kiri mu mazi canke kingigwa kigwa. Ariko rero amayinga heza ingabo za Ukraine zihagaraye ko yateye agashavu Perezida Putin n'intwaza ngabo ziwe zo ku rwego rwa general. Igitaye ko kandi urufaya rw'ibisasu vy'urutavana ko rwashegeshe mu buryo bukomeye abanyagihugu bo muri uwo muji, naho uburyo hasambuwe ntiburinze kuvugwa. Ubu rero bisa nk'aho Abarusiya bafashe iyindi ngendo ko atari ngombwa gutsindira uwo muji, ahubwo bafashe ingingo yo kwicisha inzara abanya-Ukraine bariko barabivuna. Nimba ibi bizotuma batabakemera bagasubiza inkota mu bwubati canke bikabaha akaryo ko gukura meza bakahava, ni ikintu gikomeye atari mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo no ku mutima nama w'abanya-Ukraine ku buryo bafatiye intambara. Icegera c'umushikiranganje wa mbere yateye akamo ko gusaba umuhora ukoreshwa mu guhungisha abanyagihugu bagomye mu muji wa Mariupol. Akamo nk'ako kari katewe ejo gasaba inzira yo gutabara abanyagihugu basanzwe bagera ku bihumbi 6, ariko bisi zine zonyene nizo zashoboye kuvanwa muri uwo muji. Tukiri kuri ayo makuru, guverineri wa banki nkuru y'Uburusiya Elvira Nabiulina yongerewe manda y'indi myaka 5 mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'ubukungu byatewe n'ibihano byafatiwe nyuma yo gushoza intambara kuri Ukraine. Mu kwezi gushize kwa gatatu, Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya byavuze ko manda ya gatatu ku kazi izafasha kugera ku mutuzo. Ibihano mpuzamahanga byateye izamuka rikomeye ry'ibiciro ndetse n'ikiguzi cyo gusaba inguzanyo mu mahanga kiriyongera, ibintu Madamu Nabiulina yasezeranyije guhangana nabyo. Ariko rero byitezwe ko umubare w'abadafite akazi uziyongera, kandi ibipimo bya banki nkuru y'Uburusiya bivuga ko ubukungu bwabwo buzasubira inyuma ku rugero rwa 9.2 muri uyu mwaka.